none acaza vyimba bwose no muganga aje kuvyimba ko ntiwogenda kurindi dispensaire bakakuvura afise ibikomere akagenda nk'ugiye kumuvura vya bikomere uravyumva mugabo gasanga ari wa muhungu ariko aramuvyimba ko nkaho umengo ni ibintu vyataramushiriye n'urukundo kuko amengo we ntazomukunda nubwo nawe afise ibikomere bingana gute cyeze navuga ngo ndagusohokanye ngo ni kubera ngo ni kubera ko ngofise ibikomere ngo niko nakwisema oya ndagura ivyo tunwa hama nawe gura inyama cyangwa gura inyama nawe gura ivyo tunwa nibiki kubera ari inka nzoba ngoma ntane muri nzoze ndaza ndakama nze ndadanaza amata y'ilitiro bine ntabara umugabo arinze yemera kiintroduza mu cyumba ciwawe ati kwico cyumba kiri mu wundi mugabo bibaza kwaza gucyo nyene ushatse kuba single abasingo ushatse kuba double uraba double special kawa special byose bikuva ko nyene byose nasanze gomba kuryohora iyo umugore yakoze ibintu byinshi ngo gukomesha umugabo biza kurangira game ibi bintu by'abapfumu kugira ngo yoroshe umugabo yorohe amwifatire cyangwa ugasanga bivuyemo no kumwica kugira ngo yumve ko ronka amahoro umugabo naho aba yiteje ibibazo bisuma bya bindi kuko n'ubundi biza kumugarukako bikugarukako ubundi umuntu yakoze iki bikimugarukako iyo agikoze mwibangaho kuko navuze ati umuntu yagomba gukomesha umuntu yabona urakora ikintu hamakana kimenye bishitse ugasanga umugore wawe ajyamanye n'ubundi mugabo wokora iki ubigwiza n'ubusa ahubwo bana basanga mu cyumbi wawe ukanabazimana ahubwo ukabareka bagaheza ukabazimana kubera ko iyo teori yarayiza akabari yakoreye ko wibaza ngo byarangiriye he yakorera ruguru iyo zabubanza n'ahandi mugabo rero yagenda haraka agatipe kamwinjirira mugabo abanyi baramubwira ati bwo nyabona yuko yikirenge ibara risigararira kwa ngaha mu rupangu ati igihe kimera na wacakireya mesio atariyo aca yenda yife ntano ti wa muntu niyaza muze kumbwira hari barimenyere ko bari baza ko agiye umugore yagiye umugore mu kumusezera yararira none mesio bananiza bona nakuti kumbe aratata ni metero ni jana yabatoye telefone ngo imvura irahise yari yokote ngo yakoresha yabwira uwo mutipe ngo imvura irahise hanyuma rero mu nyuma biza kurangira rero wa mugabo bamubwiye rero ti avuze ati imvura irahise wakaga tipe kaba karashitse action aho nyene wa mugabo ati garuka acaragaruka ashitse asanga bijaje no kugara ntivuga asanga nawe imvura irahise ahubwo asanga we biri kirago yagiye gushika rero indani arabareka barakwabagura baraheze hagero bataguye ngo ahwi bazahora umugabo yihagaraye ngaho avuga ati nyimbura umuzimu umutipa ati ana mubarikiwe sana ni mwinyagazi akabira kaja kwiruka caragafata ati tekana arabugurira dushe tigenda mwoge kwanza baroga baraheza bayana barayesuyana baraheza ana bajugumira nyene mu nyuma bahejeje ati ni sawa rero ati musore ntako sufise ubundi ko service wakwemereye sohoka rero wigire n'amahoro menshi aba banyi bari bazati barariraguye babona kamasa karisohokeye neza gafasha moto umugore acaguma ngaho none gasheri ni sawa nawe ati nawe rero nagenda kubwire ntako sufise kubera ko nshobora kuba jewe nagutwaye utankunda rero ukunda nujya urumva ati bizahari rero nivyo ndiko navuga ati bihari rero sinogukondana nawe nshobora kuba arije mfise ikosa ati gisigaye rero nukuri nagomba ndagusaba imbabazi mugabo akagenda muri restaurant kirira bakamuza nawe ne biramunana kwajya mu nyuma rero havuye rero yandika gakete acamubwira ati jewe kagakete kaze kabicemeza yuko jewe tuvanye mugabo rero abona kugenda aragira vyose araheza araheza arongora ubundi rero bumvikana atazaramucinyu Mana yacu barakoze batanze ikigo cy'ubuvuzi utivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo kama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega nukuri kuzima nkamenya namwe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera gatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50 kwijana noba kumiti ndetse no kubikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma
imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba mbewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo hoge tujane twigire ndikiremwe nawe uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Yeah man, ladies and gentlemen, hello everybody, wherever you are. Tubashimiye kuba mwarahisemo Diko Entertainment. Amasanamu y'akarorero yahabwa n'umusore yitwa Santrez, ni waba yagafashemwo abigikorera umunsi ku munsi Zero to Hero with the Champions. Twamenya ngumvise rino jwi wa Mungu wanyu ndi kuriyo Leonce Desan ubwa Dr. Flow aka Diko aka the ambassador. Mu kiganiro wagino c'amateka nk'ibisanzwe tuba tukiri kumwe n'inshuti ya bose guhereza service utobona ahandi hantu na hamwe, ariko kandi turi kumwe na Salon y'amateka aho bakubwira bati mwabonye nyinshi ariko iyi nayo irarenza babakorera mu bwiza ni kuri barajya mbere hampande inzu y'igisagara y'abandi bita Hotel de Ville. Ni nuko twinjiye na kila the one and the only the Doctor of Love ever yitwa the living legend also known as Manario Lenine onor kwa kino munsi nyibisanzwe no mugabo arayoboka ikintu cyitwa urukundo no kugwambarira akagwambarira none bakakubwira bati uyu mugabo agomara umusore nk'ibisanzwe nubwo nawe nyine atangiye guharugwa mbo tuza gusohora uno mwaka ubusore bwawe ngo bwarambiye inkumi nyinshi sinzi kukunda kuraba nk'amakomenti yo twakoze ati none uyu umuhungu niyo kwibwiriza regura isingo no munsi byemera kuba singo vraiment bisa navyo kweli mugabo ntawo byemeza ijana kwijana ubundega impamvu y'ibintu byinshi ituvako ushatse kuba single uraba single ushatse kuba double uraba double special ukaba special byose bikuva ko nyene byose nasanze ugomba kuryohora wa mugabo we nako wa musore we ushobora kuba uri umwe mu babenga cyane mba abasore nabo barabenga oya Jesse mbenga ariko gusa bundi ndakunda gutandukanya yego icyo bita urukundo nicyo bita ibishobisho ubundi umuntu iyo agukunda babitandukanye n'umuntu akugirira ibishobisho nayo ubundi gukundwa biraryoha hari umuntu ashobora kugira ibishobisho bivanye n'ukuntu akubona uretse yuko ntari na mwiza ko tana ka siporo ngikorana muganga yamujeti twasura siporo wa mugabo urafyonyuka ubu akajimu ntukikayoboka akajimu si cyane ndago tumiskirasyo gusa buke mu muhira ahantu mba haragutse vraiment ubwo nshobora kugira utetirema udukibuke kugira gusa imitsi ntidadarare mugo sishaka kugira nka nkiya siporo arangira kera nyine gumye cyo bituma n'ubundi n'amatama yagize yaba muguma wivyibuhira kare nahora mbona nkigire sport nahora mbona ibintu by'ibishobisho nyene nico gituma je ndabambona ati ni kwisi nyene numva byose birashoboka ariko nobo barakwitura ari benshi kuko nguru umwe mu bantu biragoye ko mara nk'amasaha 28 atankumi canka atabantu b'igitsina gore na 30 bakwandikiye ibi bintu mubibamwa gute ko bitaba vyoroshe je ndumwigisha wavyo bundi urukundo rega urukundo rwaremewe abakenzi n'abakobwa mu gihe rero ndumwandi mu baruyoboka cyangwa mu barujejwe ntitureka kuganira kubera ko haraba bafite ibibazo gasanga afite ibibazo n'umugabo cyangwa afite ibibazo n'umushiri wiwe akanyitura mu kunyitura ntibabisiguye ngo banyituye kugira ngo je tubandanye nawe urugendo mbo mu minsi yahera byarashoboka ugasanga ko muri nk'umuntu
aragukunze kubera ko afite ikibazo n'umuntu n'uwo basanzwe bari kumwe mugabo rero uwo muntu ukwaje ukamwakira umwakira umugenda umuganishe kuri wa mugabo kandi ukazosanga barafatanye kandi Imana ishimwe vraiment nasona ko kuramutse oya kandi byiza ko naje nimero zihiwe nca ndazifuta kubera iki hari strategy nyinshi zo kugira ngo abantu bashobore kubakirwa cyangwa kubaka ingo zabo nayo ubundi ibintu bihari mu kino gihe nukuza gusanga abatari bake umengo bagomba kugira akantu bitango kwihorana nuko kwihorana rero hari gihe umugabo agira ibintu ngo agomba gukomesha umugore mugabo ugasanga rero ngo akuntu ngo agiye gukomesha umugore ni wahubwo agiye kwikomesha none ngo uvuze ngo ushwanyira umugore ugaca ugenda ngo ugiye gutera inda umukobwa wo hanze wibaza ko bitaza kurangira bikugarutseko hanyuma wagenda naho mu nyuma ngo umugore yagushavuje umugabo yagushavuje ugaca ugenda ngo gusambana n'ubundi mugabo akagutera inda yagutenda bibaza ngo ubukomesheje umugabo cyane uba wikomesheje bikugaruka ko kubera ko wewe ashobora kutabimenya yuko iyo ndabaye guteye hanyuma umwana agakura akuze wa undi niwe yita papa mugabo we mu mutima wiwe wabuze ko atari wese wiwe kandi biza gukura bikujya ubundi burya abakenzi bavugira utuntu ngo nugukomesha gukomesha k'umugore kumara ikiringo cy'iminsi 54 inyuma y'iminsi 54 cyo yakoze ngo reka komesha umuntu kimugaruka ko kakaba rero kizakorona mu mutima wiwe naco gituma gusanga iyo umugore yakoze ibintu byinshi ngo gukomesha umugabo biza kurangira agiye mu ibi bintu by'abapfumu kugira ngo yoroshe umugabo yorohe amwifatire cyangwa ugasanga bivuyemo no kumwica kugira ngo yumve ko ronka amahoro umugabo naho aba yiteje ibibazo bisuma bya bindi kuko n'ubundi biza kumugaruka ko nkuko bigenda byandikwa n'umudamu yaraho yitwa Marigorete Fiona yego icyo ngukundira no kuvuga ibintu ukaba ufise naho byanditse oya ugiye no kuraba ukabirwanya n'ubuzima busanzwe bikugaruka ku bundi umuntu yakoze iki bikimugaruka ko iyo agikoze mwibangaho kuko navuze ati umuntu yagomba gukomesha umuntu yabona urakora ikintu hamakana kimenye yego ni ko kumukomesha neza ariko nubwo akoma nkunda kubwira abantu uti iyo umuntu akoze ikintu kugira ngo agukomeshe ukwiye kukiraba nk'ikintu gisanzwe ahubwo we ntumereke ko we wakomye nawe niho umukomesheje yabona iyo yabonye ko ivyo yakoze ngo umukomeshe ugaca ubigwiza n'ubusa biza kugaruka ahubwo wenyine ubwiwe ari wakomye mu gihe ivyo bintu ariko arashaka kugukomesha byo kuremera umutima bikakunanira kwakira ukuri kurabivugamo abagukubise twatangwa ikiganiro mvuga ngo ubundi impamvu y'ico turi twebwe ni twebwe nyene nimba ugomba ko bigukubita umutima birawukubita nyene mugabo ubundi bwo dufate nk'ubana n'umugore wiwawe ugasanga bariko bamwabirira ahantu ukacu kirenganira ukanamwereka ko wanamenyana ko mwenye sawa hamukirenganira ibyo babitwaye ikirere bibaza ko niba ubukomesha nibo bakomye oya muri ico gihe yo camaramara mwe bavuga ati bana birangiye ari wamaramaye none nico ndiko nakubwira rero mugabo nuko uvuga ngo n'abana hari umu psychologue se nibukizi nagiye warantunga naje igiwanje nagaze ndabizi niwe yavuze ngo iyo bishitse ugasanga umugore wawe ajyamanye n'ubundi mugabo wokora iki canke bikiza ugasanga umugabo wajyamanye n'ubundi mugore wokora iki ubundi ubwenge ubigwiza n'ubusa ahubwo bana basanga mu cyumbi wawe ukanabazimana ahubwo ukabareka bagaheza ukabazimana reka ariko twemeranye yuko yari amateori samateori iyo sene urabona ingene itaye ubwo wewe seruka aho hantu apenda action wokora mbo abenshi ukurbuye wagiye tubibona ahubwo havamwe n'ibintu by'ubwicanyi uwoca wicana ni ivyuma biba biriko birayaga aho hantu wicana ngo urihanganye ngo uhise ngo bazimana ngo uriko urabayagisha uwo mutima wowe ukura mwagara ntivyashitse nawe vyashikiye kubera ko iyo teori yarayize akaba ari yakoreye ko wibaza ngo vyarangiriye he yararose ingufu umugore yari yirukanye umugore ni wenyene yagiye ntiyamwirukanye yari yirukanye wenyene agenda yisabiye nuko ahubwo yo munyarukiriza kugira ngo bace bavanako haravyimariye hagati yabo bagenda gusinyisha gusa dusangiza gata ku gastori yasanze bari muri action hanyuma ntiyagwana yakorera ruguru iyo zabubanza n'ahandi mugabo rero yagenda haraka agatipe kamwinjirira mugabo abanyi baramubwira ati bwo nyabona yuko yikirenge ibara risigararira kwa ngaha mu rupangu ati igihe kimera nawe acakireya mission atariyo aca yenda yife ntantu ti wa muntu niyaza muze kumbwira hari barimenyere ko bari baza ko agiye umugore yagiye umugore mu kumusezera yararira none misi kose bananuzabona nakuti wewe umugore niwe yarira kumbe aratata ni metero n'ijana yabatoye telefone ngo imvura irahise yari yokote ngo yakoresha yabwira uwo mutipe ngo imvura irahise muri hise no kuvuga bamujama yarabaguru no muci yagoma vangu irahise yibaze no mu kubetsa hanyuma rero mu nyuma
biza kurangira rero wa mugabo bamubwiye rero ati avuze ati mburi yahise waka gatipe kaba karashitse action aho nyene wa mugabo ati garuka acara garuka ashitse asanga bijaje no kugara ntivuga asanga nawe imvura irahise ahubwo asanga wewe birikirago yagiye gushikara indani arabareka barakwabagura barahetse hagero bataguye ngo ahwi bazahora umugabo yihagaraye ngaho avuga ati nyimbura umuzimu umutima ati ana mubarikiwe sana ni mwinyagazi akabira kaja kwiruka cara gafata ati tekana arabugurira dushe tigenda mwoge kwanza baroga baraheza bayana baresuyana baraheza ayana bajugumira nyene mu nyuma bahejeje ati ni sawa rero ati musore ntako sufise ubundi kosa rifise wakwemereye sohoka rero wigire n'amahoro menshi baba banyi bari baziti barariraguye babona kamasa karisohokeye neza gafasha imoto kambaye n'ikirato kashitsemo neza umugore acaguma ngaho none gasheri ni sawa nawe ati nawe rero nagenda kubwire ntako sufise kubera ko nshobora kuba jewe nagutwaye utankunda rero ukunda nujya urumva ati bizahari rero nivyo ndiko ndavuga ati bihari rero sinogukondana nawe nshobora kuba arije mfise ikosa ati gisigaye rero nukuri nagomba ndagusaba imbabazi ati mugabo je ku rukundo naenda gufitiye kiretse umbwiye ngo urakora iki sinzorenzako umugore yari kuvuga yari kuronka avuga aritekani yego araguma ngaho numva ko atamisi yari afise bukeye yakumye ngaho nyina powesha umugore ntiyariye ntaco yagize mugabo akagenda muri restaurant akirira bakamuza nawe ne biramunana kwajya yego mu nyuma rero havuye rero yandika gakete acamubwira ati jewe kagakete kaze kabicemeza yuko jewe tuvanye ko numugore yanditse agakete yego aca arijana umugabo rero abona kugenda aragira vyose araheza araheza arongora ubundi rero bumvikana atazaramucinyu reka tuze turabatahura inkuru rifani rero si fani urazi gituma natangaje si mu bisanzwe buno buzima bugizwe n'ikintu bita impamvu aka kantu k'impamvu nakumvise mugashaka kumfasha kino kintu uno mugabo yaronse uno mutima urishuwa yuko mu bagabo 10 twotoramwo babiri bashobora kwigana uwo mugabo bakabishobora babizi ni sawa kandi ivyo rero nakubwire ntibishoboka udashobora je nkino teori nk'ubu rayimbwiye no teori rayimbwiye muga nkanje jewe turiko turavugana numva ko atayo noshobora woca wicande muri abo babiri sinonicana muga reaction nogira sinumva ko yoba ari waruze gadiko naguha karorero umugabo arinze yemera kiintroduza mu cyumba ciwawe ati kwico cyuma kiri mu wundi mugabo bibaza kwaza gucyo nyene arashobora kuzuko ubujuju bw'icitwa irari ry'igitsina bwa muganje kwerekana umusore wiyo mukinanira baciye igikonje bamusanze ku mugore w'abandi mwiyo mise nemse seminaire ndabaza abajene ndabaza bati yari umujene mwiza w'ifresheri ndabaza ati none gasha mwabajene wewe nk'ubu bishitse umugabo akagufatira ku mugore wiwe wokora reaction ye tureke ati uwo mugabo yokora iki wewe wokora iki wewe wa mugabo wewe wa musore wagiye ku mugore w'abandi ati wewe wokora iki hari umusore atubwiye ati jewe si ubwa mbere njyamana n'abagore b'abantu ati mugabo nagenda babwiza ukuri igihe ntanguye kumviriza bino biganiro byanyu narakijijwe vraiment ndabiheba ati mugabo nari narisinye yuko umugabo azonsanga mu cyumba ciyiwe akigira ngo he acugurura gusa ingumu zibiri zo mu maso nje naramuteye ijido nje mara gucomoka azoza kwihofora mu maso naje nahejeje kwambara nagiye bivuze yuko wewe yaraje no mu vyumba vy'abandi akaryamaye rimwe kabega cenda cyuma abantu mba numva harimo kurinda mba numva bikunaniye basukagira iyo ngeso mwohurira handi hantu atari mu cyumba c'uwundi muntu niko nikanyinshi yaro n'umugabo we yadandaza umugore wiwe yabise umugore yivuye w'ifresheri abagabo rabo bamuresha agacaza aragira hane agacaza arabishura acambwa ati baje rero nuko bakira bakaja mu cyumba iwe wa mugabo agacaja munsi y'icumba munsi y'igitanda plito ageze munsi y'igitanda ikibazo cyagaruka hehe cyagaruka yuko wa mugabo yaca mukora ko guke munsi y'igitanda amukoze kaje ngoro ngo sinagufasha ewe imiduga yari afise uwo mugabo yari myinshi wava usinya amasheke ukava wanditse ibintu ukava ugizente urumva umugabo umuboss umwe baramutwara amafaranga atari make n'imodoka arayisiga hoda acha nawe yigira umugambi
acabonera umubire w'umumesha atereka natwe tumukina wamujama acaragenda agiye acagenda atwaye umupanga n'imbugita aragenda ashitse indani rero wa mugore ati ni sawa baragenda barakura hagiye gatangura action wero acara mubaza ati izo ati zo mbugita niyo mipanga ni ivyiki ati reka ati jewe ntubaye umugore wa mbere w'umuntu jewe ngazuye oya ati bisigura ngo rero jewe iyi mipanga umugabo azanye mangungu aje wasanze mu cyumba ciwe njamse yitanje maze kwica 200 wa mujama ajyamye munsi y'igitanda ati izi nkovu nazo ngaha ati ibi nibisu twaba tuko turagwana nzibura n'abazibura ati umugabo n'ubundi mugabo byarangenda mushize hasi urumva ati nawe nyimba umufise ukabuze ko agira ibintu by'uburofu nsiga ndamutabuye je nta burofu tarapfuye wa mugabo rero muzi ariko arajugumira wa mugabo amukora ko mugabo ati ni mukore muhetse mugabo arajako aramwera ariyongera arasubira ariyongera ubwa kabiri n'ubwa gatatu burya byagiye kurangira wa mugabo akweze wa mugore amushikana wa undi biba ya mafaranga uburomba abana burya na wa mugabo harimo icigwa yararonse icigwa gikomeye cyane reka sasa ibi bintu societe tubayemo birabaho canke ziba ari inkuru abantu bemva kugira baryoshe ikiyago nuko niyo bohava kumbura bakugara cyane bagirana uzoza uramwe ndaguha amazina yabo kera nkitangura kuvuga ibintu bijanye n'abana bakoze b'Imana bakora amanyanga hari abampaririza ngo ntibibaho ico nakoze nzana abantu bagirane bazana mu matemonyaje yabo vyashikiye mwe navuga ati nibasubira kukuma bahariye uzotanga n'amazina yabo hari abatinya ubuhunya kubera ko bamwe urumva aho byakogwa twarabatanga tukabatanga mu nzego zibije ati kurikirana ubu kandi byavyoroshe kubafata undi muhehesa aroshe gufata ni nk'icambo kwifi ariko ngo hari umuntu ashobora kubibamwe imyaka n'imyaka igahera atanu wigeze acikanda naba ari legend ubona w'abarundi rwego abakaze cyane sasa ibi bintu byose byaragiye biruzura muri societe kugeza igihe habayeho ikintu uno munsi uyaze n'abana bari ababa bakiri bato baba abubatsi baba bakuze cyane aho uno munsi abantu mu mvugo zabo bagaruka ku kintu kivuga ngo tubana ibikomere abantu ngo barakomeretse mu rukundo birakomera kugeza igihe hagaruka rya jambo rivuga ngo ntituzerera mu urukundo ntirukibaho hasi ko tubavuga cyane tubamaze kubavuga yamara nashaka kudufashe ku kintu cyitwa gukomerekera mu rukundo ni ryari umuntu akomereka mbega biva kuri mugenzi we canke we nyene ubwiwe ashobora kubigiramo uruhara ese bino bikomere nyene abantu bavuga birahari canke barabyitiranya n'ubundi buzima baba babayemo ibikomere birabaho bivanye no kumuntu aba yarabayeho haba mutera kiwe kimere yuko yubaka haba kumbure nako navuga igihe nk'ubu dufate nk'akarorero umuntu arashobora gukura ugasanga ukuriye mu nduru z'abavyeyi ugasanga ukuze ubona so wakubita nyoko ugasanga nyoko wawe abayeho yamashishura so wawe ugasanga ni wa muntu ikintu cyose kibaye papa wawe bamwita imbwa n'umuhimbire n'umushenzi ariko avyitwa na mama wawe negasha wewe burya mu mutwe uri nk'umuhungu ntuzokuruzi yuko abagore bose batuka abagabo ko ari imihimbire ari imishenzi kubera aho wakuye akarorero aruko vyari bimeze hari abandi bagabo za gusanga bagirizwa ngo ntibatanga keya barashishwe baranukiwe none gasha wewe ukuze ubona ahantu batanga keya ahiwanyu akazi gahari nakuruhigi ugasanga ahiwanyu ikintu gihari ivyo mujya mu ginzoka bafashe wewe naho ugenda uvuze ngo ugiye gusenya ikintu ca mbere mu kwepana ni imvuvyi ugiye kuvoma ugakwepana n'isatu ari umugore azakubwira ngo ushaka makeya wewe nawe keya wazihabwa n'imvuvyi werega umuntu atanga ico afise ko arabarenganya umugore ngo jewe umugore wanje ngo ntatwenga none atwenge gute kandi waba atigeze abona iginyo na rimwe none we ntushobora kugira uruhara mu gutwenga kwiwe ntushobora kubyemvesisamo agatwenga nubwo yaba yakuze adatwenga bavuga ngo igiti kigorowe kigira gito ukigorowe gikuze kiba kivunitse
aya sasa aho ni ku ruhande nimba ndiko ndakumva kw'abantu baronse uburorero bubi tugaruke mu rukundo kuri kino kintu abantu bavuga ngo narakundanye nk'akarorero nakunze umuhungu turyama n'inshuro zidaharurika hageze aho dukora umugambi arampeba nakundanye n'umukobwa tupanga kuzobana hageze aho twobanye asanga je ndakenye ayanka kundindira yibanira n'uwundi muntu nubakanye n'umugabo nze ko tuzomana igihe nyuma y'umwaka ama divorce araba mwene buno buhema abantu bavuga bakafata tubanye ibikomere mu rukundo yego neza na neza biva kuki abo bantu bavuga ko bakomeretse nibo babigiramwo uruhara canke babitegwa na bagenzi babo no kuvuga yuko ubwa mbere bwobwo ni kimwe nako ndakubwira yuko iyo umuntu yumva ko yohemukigwa ugaca bifata nkaho umengo ni ikintu cya hatari aho urashobora kugwara n'umutima tureke n'ico uwo gwara umutima ukagwara umushishito no mu mutwe ugasara kubera ko oya agaciro uko guhemukigwa ikintu gari no kuvuga iki nuko iyo umuntu yabonye ko yahemukiwe afate ko uwo muntu yamuhemukiye ari uwo nyene yamuhemukiye ko abantu bose batameze ico kimwe kuko abantu benshi iyo abonye nk'ubagize ikibazo gasanga agirana ikibazo n'umukobwa bakundana yaramukunze gose akamuhereza ku mutima wose uza gusanga biza kurangira avuga ngo abakobwa bose niko bametse ego haramwe agakonkiriza abantu bakunda kuvanga abakobwa bubu ubundi idayimoni yari mu uwo muntu mwahuye bose ni bamwe idayimoni yari mu uwo muntu mwahuye yashaka yuko wewe uzovuga yuko abose ari cyo kimwe hamuce wibana ntuzusubire gukunda uzoca ubaho umwe waranukiwe nukuvuga ubuzima bwawe bwose wewe ifuti kubera uwo muntu umwe ni ntumwa shetani yarungitse kugira ngo we ntubeho unezerewe mugo niwe wifata ibisanzwe ukavuga ati ujya hariho n'abandi uza gusanga nk'ubu yarahemukiwe no kwahukana mu rugo ugacamba ngo cengo sinzosubira kurongorwa cengo je sinzosubira kurongora ngo kubera ngo ntinya gusubira kubabazwa none abahemu bahetse ariko uravye ahantu yicaye muri we aba yumva yovuga ngo nina nabisubira sinze nongere guhura n'ishano nk'iryo nahuye naryo ngo abantu bovuga ngo abantu bovuga ngo none wewe uboho byogenda gutubo no camfa mbe waruzi yuko amahasa bukuru na butoyi umwe wese avuka afise ngo vyiyiwe hari haba bahuriye mu ngo vyimwe nimba ndavyibuka abo bita aba Brejimo yego menga baba afise ngo vyiyiwe ntabara bagabo nuko baba basangira ngo okay mugabo no kuvuga iki nukumenya yuko umuntu mu kuvuka uza mu ngo vyiwawe wenyene decision ubukwiye gufata ibikwiye kuba personnel reka nko dufata nk'akarorero nashaka kuvuga ati jewe amafaranga ya mbere nzoronka nzobanza kugura imodokari yego shokora kuguza imodokari kubera ko kwiyunguruza kwawe bigusaba gupakira ibintu canka abantu ubona yuko petetre nk'ubu ufise umuryango ufise iki canka ingendo ziwawe ugira woroherwa ko ufise imodokari mbona yuko hari abantu bashobora kuba batokugaya kubera ko ufise imodokari n'ivyashara byawe ukora hari umuntu ushobora kuja kwishyuza ugiye n'amaguru akagwishura mu gugiye n'imodoka agaca kwishura na karorero ukavuga ati je intumbero yanje ni urumva kazamba nk'undi mugenzi waraje ngo ya ngo ntiwagura imodokari ngo taranga urupango ngo yibikamo ngo be nk'ubu bakwirukanye ni wakurihira inzu fata decision yiwawe kubera ko urafite intumbero ugacureka ngurindire ngo uzobanze gubaka imodoka igwa ngahe mbega igwa rupango ubwogo uzoronka ku mafaranga ngahe iyo modokari woyigura kubivanye n'ivyo ukora ugasanga ya mafaranga iyo modokari kuzani ni yavuye mu rupango hama datanje ukaja kwiparika iki kirumvikana cyane mu kazamba umuntu haje kaguhera je nico gituma rero ingorane mfise je mfashe decision nubwo mama yavye ntambwira ati iki kireke ngo ndakireke wewe ugumako ni mbanze gituma ndiko ndakigira kandi abaza kukubwira ngo wawe nta kinaguterera wanagomba heka nagwenda ngo bakanyanzo izina gibana nta nibiro bibiri vy'isima guterera ahubwo arorera arindiriye ko imvura yo yisenyagura kugira avuge ati sinamubwiye ati nkaya kuri imodokari basi yomwe naho wamwirukana yoyugamamwe basi bukeye gasaba amazi akoga mu maso twigarukire ku ntama yacu ariyo yitwa urukundo ntoyemo akantu kavuga ngo nka wewe urabikomereye umutima urakwemerera kuba wofata iyindi ngingo ukarenga ibyakahise ukaba muri kubu sasa wa muntu nawe uno munsi ariko aragwana urugamba rwo kwiyibagiza wa muntu bakundanye kera akamuhemukira uno munsi akora iki
mane kandi gwakaroje nakubwiye ko hari umuntu agerageza kwikuramwo bikanka mu ndota akaguma garuka yibuka bya bikomere yibuka za ncuro bajyamanye yibuka wa mwana bavyarana byaranse uno muzi yitware gute kugira atangura ubuzima bushasha wavuga ngo yango kace ngo ntacu gwanko ngo ahubwo ikini wewe ubage n'umuntu agiye haswe kukuniga uci usubira ugarukane rero akunige neza na neza rero akwitondeye oya arashobora kugaruka yaratunganye yatunganijwe nande uwe nyene agafata ingingo urako avuga ko ari umuntu afata ingingo agafata wa je kwambara ibara ryera ndabihebye burundu ngene yambarira zitukura ni gukoresha ubwenge reka ndagwakarorero nk'ubuhebanye n'umuntu nico wari kurambatse nubwo yoba ari uwo mwahukanye mufashe decision yo gusubirana ntimusubirane kubera ibishobisho ngo ngurumva ngo mwidini wanyu ngo bavuze ngo ngurumva ngo twe ngo pastor wacu ngo yavuze ngo ni byiza ngo kubabarira ngo ko nawe ngo ari huzo bari umuntu Bibiri ivuga ati aravumwe wizera umwana w'umuntu ngurumva ngo twe ngo famiye yiwacu ngo na famiye yiwabo ngo zarakoranye ngo hanyuma ngo tubone ngo twosubirana wewe fata ibibazo bishika kuri bitatu mbere bine icambere come on mbega icyatumye mwankana icyatumye muvana ni igiki mwagitoye muragihurizako urakoze cyane cyo ni kimwe ikigira kabiri inyuma yo kuvana wewe wifashe witwaye gute nawe yitwaye gute ni mwavana uwakaje mu busambanyi ukaja mu busambanyi bagacabwira ngo yangu cya yarasambanye ngo nawe ngo ntawuzi ngo yuko ngutasambanye ivyo ntibikora uravyumva none urumva ro mugende musambana mwese mwasambana unasambana nuni mwabana n'ubuntu ni vya bindi bibandanye uravyumva sico kizotuma bacha wisubirako ngo yankurumva ngo amatse ngo igengo kingana uku ngo arashonga kuba yaratekereje ngo ngo acayo bakanyakubaka money siniko turatisha ngari koshi my god bro nukuvuga ngo yitwaye gute imyitwarire yiwe yari imeze gute ico ni ca kabiri nagukurikiranye ikigira gatatu ndavuze bine ati ni bitatu nimba atari bine ikigira gatatu murafashe decision wewe urafashe decision ko musubirana yego nawe yafashe decision ko musubirana mbega mwayifatiye rimwe canke numwayifashe kubera ibishobisho canke decision yiwe yafashe ni kubera iki rero musubiranye impamvu murayizi itumye musubirana ikigira kane mbega kimwe mwapfa cyaheze uri suri ko kitazosubira Chushira ko dica gatanu kivuga ngo mbega mu gihe byosubira kandi uzokwifata gute come on nteranije ibintu byose uri kuravuga ndiko ndumva menga ikintu cyitwa retrouvaille canke gusubirana ko abigeze kuba bakundana we ntavyo wemera cyangwa bigeze kubana tuvyagure cyane ntugume kubakiri bato urukundo muri rusangi kuko ruza kugira ingufu tuvushizemwe nabubatse jewe sindi umuvugizi wa shetani mugabo jewe umpevye cyaho kankorera inyango kambira ngo ni shetani yaguteye nawe yatigenda kumana no shetani ko ne wakunze hanyuma mukorana amadiri yose wewe umva ukeneye kubera ko nubundi aho yagusanze niho azogusanga mbero yuko ijya nzoka bavuga ngo yagiye muri Edeni Adamu nazokora batangiye kuba muri Edeni rero ko harimo n'ibindi bintu nyene kuko ne bavyise amazina niwe yakora nyene ibintu byose byo muri Edeni ijya nzoka nazokora bigera isifura n'umunsi warimwe atari uko yumvise ijya demu ngo yahaje yahumuriwe ni demu kirasifu Ngirambe si parfait ya Eva. Ama parfait ntiyari bwakoko. Kyagiye naba perfume yara. Noneje we muga hari utuntu baha mwishamba. Ba tumoti imibavu. Imibavu. Yego. Numvise Eva ati. Eva nawe ati ui. Baruzi ko me Adamu na Eva bahukanye amasaha makeyi. Barahukanye Adamu na Eva sasa gushika saa 9 Adamu na Eva ntibabana. Ivyo biri muri Bibiliya canke ni Qur'ani bivyo. Ngende nibiye nibanga abagabo. Abagore mushake munyanke je ntabwo bamfise bwo kwanko n'abagore kuko nubundi ni sawa nka cyutwaye. Basalizo wirubego ko nubundi baranyaze. Oya, unyanka ni uwo nyanka ni decision yiwe na wenye nawe byo babimuvako. Kandi niyo za kunkura mu isi no ndakubwiye. Byovyo. Nukuvuga iki ikintu gihari. Uyu muntu uzenya uyu Adamu isaha zitandatu nukuvuga hageze amasaha yo kuja ku meza yego ikintu cyakozwe nuko habayeho kuba Eva ariho yazanye ku meza cyacamwa bavuga shetani yari mahitura muhako
icyo yasebye rero saa sita cyangwa saa sita urabona ko abagore benshi baba hageze ko bitaha abagabo mu itanguriro birimwo Adamu arabanza araka mugihe abanje kwa nk'ijya cyangwa ntiyakiriye direct hanyuma araca mubwira ati jewe cyangwa se nshobora kurya ntazi yo cyazananye Eva rero yaciye yigumura saa 9 arasubirayo urana ko ariko araba ku kagoroba ati none gasheri wanje byukuri tudahendanye wanse nyene yabonye ko yishavuje kandi urazi ko Adamu yarakunda Eva biteye ubwoba sana wibuka igihe Imana imuhumuye arabona ati aciye atagura kwivugana ati urakagufa ko kumagufa aravuga mugabo Eva urazi ko atanu kimwe amwishuye kandi najya Eva nta kintu yishuye hari nakimwe wese bana yishuye yaramuracha avango merci na merci yavuze hari byo bibiri ivuga we ntiyanashiye yarihoreye usanga yavuze ati ibi kiyorofa ubundi abagabo muri romantic Imana bahezagire bro yaravuga ati yimbwa nk'ivyo bijambo ntiyavutse carihorera urumva rero iyumvira umuntu ukunda rero yivumbuye Adama cyararega ku byo bavugaye n'Imana byose kwa mwararufashe abararuhe arukuye ko epo kumbe Adamu yari kiyacamwa nko kugirira impuhwe umugore we ntamubabaze urumva ko hari hageze saa 9 hari ko haregereza ku kagoroba maze rero Imana iraza mu muyaga ati Adamu sha nico rero bariko mu bisanzwe bisigura iyo umuntu amaze guhemuka bimugarukako Adamu yaragize ubwoba cyane no kwinyegeza ati nibiki Adamu yahawe yabereye irofa na wenyene Imana ibabarire vraiment ati ngo ni wa mugore wampa yamenze gushikana ubundi cyo gituma bakubwira ati umugabo n'umutwe urugo iyo uparuvenye guhendwa n'umugore tayari ni byiza kumviriza imitwe baduha ni byiza no kuyigako no kuyikorerako mugafashe kubaka agenda raburuta gucyanye bayi sintinya ko bibabwira n'ukuri ni bayi ubaye Adamu we mwisho gihe yasigaye araregreta kandi ibihano byose bica biraza bivuye hehe kuri Adamu eda irumva ko byavuye kuri Eva aravuga ati nukuri kubw'ivyo mukoze abagabo muzojya murushi abagore namwe kuzobyara mutesetse nono musi no barakubwira ati jewe kubyara siyo bose bava muri maternity avuga ati jewe byo kubyara mugabo yamushikanye kumva gusa kana gahita avuga ati dusubire ni adari jane sasa ariko aravuga ku kantu kuwahemutse wewe biramugarukako umwe wahemukiwe rero kuri byishiko ariko turavuga ico baciza nuko yo kwihutira kwiyubaka akabana n'undi muntu cyangwa agakundana n'undi muntu cyangwa iyo bivamwo burundu muri kwa gufata ingingo akiberaho kimafia nimba ariko navuga abashakashatsi bobo baravuga imisi bavuga imyaka n'imiburiburi 3 uvuye muri guhemukigwa kugira usubire mu rukundo n'undi muntu bisaba ko imyaka 3 ubundi n'uzoza guhenda ngo aragukunda kubera avuye muri deception ntaba gukunda ahubwo abari muco bita abari muco bita abayakugize espace de refoulement nukuvuga yakugize nk'ikambi y'ubuhungiro bwo kugira ngo aruhukiremo kwa kundi abashatse kugira igikoresho cyo kugira ngo akomeshe wa wundi bari bavanyeko kugira ngo aze yumve yuko weho naho wavuyemo waciye uja mu rukundo ubwo nta rukundo barimo nkako abayaje kwinyegezamwo yereke wa wundi ko atahombye wewe uri nk'agakoresho we muri kumwe muri uwo mwanya yahungiye ubura agakoresho nukuvuga wa wundi agiye muri urwo rukundo ujya basanzeho ariko arabesha ariko nawe nyene uwo muntu ariko aribesha kuko si urukundo kwa nyagwa rimwe nta rukundo abari mu yatarindire ya myaka 3 nukuvuga no kurindira iyo myaka 3 bwa mbere ukabanza ugatuza ugatuza ukimvira ku byabaye nukuvuga umwaka wa mbere bavuga abari umwaka wo kumva ko ukibabaye ubucyumvira wa muntu wawe ubucyumvira ati none mbega nokora iki umengo worondera amasolution y'ingene ngo subirana umwaka rero ugira kabiri ubari umwaka wo kugira ngo utandukane nawe nukuvuga ibyabahuza byose bibanza mwahuriramwo amafoto yabahuza ugatabura ibiri mu mamashini cyangwa mu matelefone fugafuta urumva hanyuma muri uwo mwaka nyene ugacufata uri umuntu ubizi ugacutora ibi donc ufata ikintu kigira kabiri cyakurikira kuko urukundo nirwo ruzi imbere hari ikindi kintu umuntu ashaka kubaka
byakunda dufate nka sport dufate nk'ijambo ry'Imana dufate nk'inka natation cyangwa ibintu nyene ikindi kintu umva we wakunda iba y'uwo mukunzi wawe ugaca ucongera umwanya muri ko gucongera umwanya rero ugaca wongereza kandi na business kubagabo cyane cyane ucongereza amadiri wakora kugira ngo ushobore kubura umwanya wo gusubira kugirane ko muyumvira umwaka rugira wa gatatu wari wo kugira ngo wiyubake kuresha ukaresha hama ukiga uwo muntu mugomba kujyana ko kubera umaze kugira experience hanyuma no kuvuga ngo ukagenda kandi n'ibishobisho bike bike kubera ugiye ukadubukira nyene direct birakugora kwere sako njuru igende nyene hanyuma no mwaka rero ukurikira wo wa kane bari wo kugira ngo winjire mu rukundo in deep kuvuga ko ama etape yose baba yasimvye hanyuma rero bikunze ni sawa hari uwo mubana mukabana hariho n'abandi uzabumva ngo yango cyo nta divorce no muha arashobora no kuyigumya kandi ivyo biba bisanzwe ashobora genda ukabisinyira abatware ari abatware baba babizi abajya babo hasi uko inzego zigenda zikurikirana kabisinyira ati nubwo rero byagenze ukuntu ukuntu byaranze je ko ama divorce mugabo biratomoye mu mategeko mu isanzwe amezi abiri ya mbere no gusinyira yuko hari umuntu yataye urugo yaba umugabo canke yaba umugore amezi 6 naho rero ubuye muri gutangura procedure zo kugira ngo muvaneko birasaba ko mugenda ngo mu miryango mukagira amanama mukaja muri bajya ba autorité locale mukaja muri bashinga ntahe aho ni urenze mu bashinga ntahe nibire udafise umwanya niwo bikurikana ngo bikunde bya bintu biraremereka bisa birasaba umwanya mugabo nyene biba ari bisanzwe je nkaje naco vyoba binambwiye mbambara nyene ariko vyo gutangira nk'ubu nkawe wishakiye kwibanira n'undi mwana wikundiye ikakubera intambamye ugasanga uri kuraruhira mu mutwe ubusa nuko nkawe numvise ufise gutahura kw'ikirenga no kwiyakira uretse ko n'umwanya ntararonka kubijamwo kugira ngo heka koresha bitwara umwanya muri muhungu birasaba ko ufise umwanya munini kwere ko nakubwiye ko mu bisanzwe nk'abantu babazi yuko barahuye n'ibibazo bobo ari nk'umukobwa cyangwa abari nk'ubundi naho aba nawe nyine baragize ibibazo ababona nyene kumengo aje kugufasha idiri ndende aje kukuruhura umutima ukamengo na mamiliyoni abakuzaniye we ntamenye yuko ahubwo gukunda barakundana nico gituma je kenshi nkunda kubwira abantu bahemukiwe nuwave upanika gose nkaho umengo umuntu akuzaniye ibintu byatari mu rukundo mbararuhana muri babiri nagira ushobora guserebura bivanye nuko aje nk'inyishu y'ibibazo byawe aza nk'inyishu we ntuburi nyishu ku bibazo vyiwe we nta rukundo ugomba kumuha none ariko wagusanganya ibikomere kumbure we nta n'ibyo azanye ntiwumva ko aje nka muganga aje kukuvura none acaza vyimba bwose no muganga aje kukuvyimba ko ntiwogenda ku yindi dispensaire bakakuvura oya hari abantu usanga ugasanga n'umuhungu cyangwa ugasanga n'umugabo arazi ko umukobwa runaka afise ibikomere akagenda nk'ugiye kumuvura bya bikomere urabyumva umugabo ugasanga ari wa muhungu ariko aramuvyimba ko nkaho umengo ni ibintu byataramushiriye n'urukundo kuko amengo we ntazomukunda n'abahungu niko kuko abagabo bumengo baba baragowe aje rero umengo ebana aho uzana ibi ukamengo no kugura amapansuma nayo kugura amantuze y'amataramusini amahoro ntabara we ntiwobizana rero nukuvuga ucumenga azanye ibintu bisaba ikiguzi cyane cyo bituma ndakubwiye nubwo nawe mfise ibikomere bingana gute cyane navuga ngo ndagusohokanye ngo ni kubera ngo ni kubera ko mfise ibikomere ngo niko ndakwisema oya ndagura ivyo tunwa hama nawe gura inyama cyangwa ngura inyama nawe gura ivyo tunwa nibiki oya nibiki none ivyo come on senkani ege uteza kuvyemeza byose ukavuga ati ya reka ndamuvure byanyajyo canke reka ndamwisembe kugira mvure neza kuko nakamara y'ikimana indungikiye kubera ari inkanzo bangoma ntane muri nzoze ndaza ndakama nze ndadanaza amata iritiro bine ntabara So guys, mwakoze kubana natwe ushobora kuba warahemukiwe ushobora kuba warufise amakenga menshi mu rukundo byanka byakunda wize biciye mu nyigisho z'uno mugabo Bwana Legend umwanya ukunda kutubana muto unkundire mu minsi itari myinshi wongera ugaruke tubandanye dukubite kuri no ngingo ubwo bako mugoro burambarira kweli reka ndaza kukubwira nijoro igikurikira tugikore guhera saa 8 buce tukimaze mu nyamanogo hari aheje ariko rero sinosozera ndiko
nashimiye ikigo inshuti ya bose baranyitayeho bamaze kubona ikiganiro kandi cyane gose baranyitaho cyane mbere wanashaka aho tuboro bampaye ndaragira ngo ushaza ugacisha no muzuru bundi byanze ko mpema nkumva nyene harameze nkahuguruka fresh auto tuboro gusa turaryoshye ngo ni intumbaswa man hari n'iyindi gumye mani bakirananiye ariko mwana wa mama ujya mutama wo mu nshuti ya bose nawe nyene bamwita nshuti ya bose gutyo nyene big up sana kumbure ngira ngo nzoshinga intaye kuko uko byari imbere n'ubusiko bisi novuga ngo niko biri baza yuko birashobora kugenda neza umwanya n'umwanya je ndavyizera kuko sinoje ngaho ngo nihagarare ko cyangwa ngo ngirente burya gushima nivyo byatumye umwana w'umuntu ashobora kuba yongetse barampaye facture ya 500,000 mugabo nashima igihumbi igihumbi cha consultation muri 500,000 urushi igihumbi urumva ko ari ibindi ni tike peut-être yo gushikayo gusa barangitayeho baranganiriza n'abana beza vraiment baramfashe neza imane ibandanye kubagirira neza babanaye kwevuriwa kabisa yego nuko rero big up sana kigo nshuti ya bose kandi nabandi rero ntawe reka gushima arona nabandi bage baranyitaho agati iribi gira nibi arona mu mama yitwa Germaine na wenyene ari muri Kenya nawe narambwiye ati je nanje nageze kugwara gucyo burya bugira ibi arambwiye tunongerageza mugabo nyene numva bari hatari yarananguranye 100 arambwira ati naburihe ana kubera turasaba amahera ndanambwiye ati ntawe mfise mugabo nayo nyene vuba ndayasubiza yana amahera ndavuga ku munsi wa gatanu nawe nyene nzamusubiza ariko vraiment yaramfashije kuko ico gihe nari numva umengo nta mahera notanga y'ivyo yego nuko no big up sana n'abandi bose rero bandanya bantera impunga abantu bagira ama commentaire urabona ko nabantu batahura kuko hari igihe umuntu avuga abandi ngo ururimi gumwe ngo rukamwa yera byagucyonye na mumere wanyu hari yanya mu buyenzi nawe nimane mugire neza abantu benshi bambwiye ngo rudemu none ngo nyamara gwagukoye ubundi shananje no banihanga nawe nyene imana mugirire neza undi munsi tuzobakira muri kumwe gusa yarabeshiye abapapa ngo abapapa bose baracana inyuma ngira ahubwo bose bamuca inyuma ngira abo ashene hatara mani bye